Igisi nuko nkuko narimeje kubikugira yuko umutumire wacu aza yashitse muri studio udukundira kwanza tumuramutsa tumuhanikaze ameze neza. Namahoro cyane. Karibu cyane muri studio zacu. Murakoze. Turamwita Banga, tukamwita Simbizi, tukabona Mirrow Team, tukabona byose ariko nyene kuva muri team kwanza. Turanahiriwe ko uri ngaha. Ni Mirrow Team yatanguye ryari tangura gute? Mirrow Team yatanguye turi abantu batanu. Itangura muri 2015. Ego tugenda turagabanuka gushika dushika turi babiri. Ubu rero umuntu yavuye afatiye indi ntumbero yo gukora carrière solo. Experience ufise iyo uri kurakorana na team canke nyene ibikorwa muba muriko murakora bituma nyene mushobore gukora no musikino wo yaga wobwira abarundi bakora dukurikira n'igiki kiryoshe gukorana muri team. Igihe cyose uri kurakorana n'abantu urabigira ko ibintu byinshi muri team abo twari turi kumwe bose bafite amatalent atandukanye. Umwe wese rero ntabura akantu ugenda uramukurako iyo uri kurakorana n'abandi bantu umwe bavuga ngo ubwenge burarahugwa. Rero kuri umwe wese ugenda urakura ko akantu kamwe iyo uvuyemo ni wakuriye mu muryango uri kumwe nabo muvukana hariho udutre usanga wagiye urakuramwe mu bantu bamwegeranye. Rero ico navuga kijanye na kuba narakoranye nabo muri Mirrow Team byarampaye ingufu nyinshi biranyigisha ibintu byinshi ntarinzi. Kuva kuri 5 gushika mugere kuri D ni giki caba ngaha? Icyaba nuko ubuzima bugenda buhindura abantu ivyiyumviro ugasanga abantu bahinduye intumbero bagiye mu bindi bintu. Ego kandi urumva umuntu wewe uwari we wese aba ari free gukora icyo ashaka gukora uko yiyumva. Ego nticatuje kubandanya twagumya tubandanya gushika n'ubu. Ego ino munsi ico guhura salamu ni sawa canke iyo muvanye ko nibyo kuramukana nibabiri. Oya Mirrow Team ubundi twamye turi umuryango twamye turi abagenzi imbere yuko na Mirrow Team itangura twari tuzinanye kuva tukiri batonya. Rero n'ubu turi kumwe muraza kubibonana n'izi ndirimbo zibiri mperuka gukora. Ego umwe muri twebwe uwo bita Nick ubwebwe niwe yazifashije kuzikora ama visualizer yazo. Ni Nick twabonye mwari musigaranye muri babiri muri batanu. Ego niho twasatiriye gushika turi babiri. None tuvuge ko Mirrow Team ikiriho canke yarahevuyeyo kubera ko wafashe gahunda yo kwikorana solo. Umuryango ntuvaho Mirrow Team irahari kandi nanje nkabanga ndahari. Ego ubundi ku Imana izobishaka ko bizogenda. Ni bya bindi umwanya umukoreye muri team undi mwanya umwe wese arashobora kwikorana ku ruhande rwiwe. Oya sinovuga uko jewe mu mwanya ndi focused kuri carrière solo. Ariko Imana ibishatse yuko dukorana nabo bantu nanjye sinoshobora kwanga. Mugabo nyene no muryango uvuze ati uri ngaho mubanye gute no kuvyerekeranye nabo na carrière yabo. Oya ivyo nibaza ko ari bo byisigurira ubwabo. Wewe warafashe twatije nkure mu twanje ngende ngire ndabona ibintu nawe yakura utundi twiwazo genda kure. Ego ariko turi kumwe turaganira bose uko umwe niwe tutako turaganira mu mwanya neza uko twari batanu muga abandi bose turaganira muri gihe twamatuko turavugana ari nabo tubana banashaka. Uko kuntu twabona Mirrow Team hamwe barasohora bamwe bakagira gutya hari sano bifitaniye nawe wo gufata kuvuga ati reka nkore carrière yanje. Ibintu byose burya biba bifatanye. Hari gihe uca mu bintu byinshi ukaraba iyo wavuye ukaraba aho ugeze ukaraba intambamye wagiye urahura nazo. Rero haranigira n'igihe rero ukavuga ati ico turi uno munsi mwe mwanya bivana n'ibintu byagiye biratubako bitandukanye mu minsi yahera. Decision nafashe ubu yavuye ku bintu byinshi nyene byatandukanye bitandukanye nako bidafatiye ku muziki gusa bifatiye no ku buzima busanzwe no guhi intumbero ubuzima bw'umuntu. Ariko no musi ni karibu muri carrière solo yawe umaze kubona abaririmbyi benshi niwe bwabipime gukora uri wenyene watanguye music utangura muri team. Oyaye avant yuko dukora Mirrow Team je nayo imaze gukora indirimbo zishika kuri zibiri n'ama featuring nayo imaze gukora ariko ico gihe nakora rap. Ego ngiye muri Mirrow Team maze indirimbo nakoze imwe niyo yatumye duhura nabo bandi turaganira turaja hamwe. Rero
umaze kugera hari imidiho yose urakubita byose ugakora gukora rero muri team urabona ko no gukorana kariyere yawe ubu turabona n'indirimbo deja amaze kubidushikira nuko hari ibikorwa vyoroshe hehe bigumye hehe mu gihe umuntu afashe kariyere solo yiwe ikigoye nuko wamenyereye kuba uriko urakorana n'abandi bantu hariho bamusanga bariko bitaho ibi abandi bariko bitaho ibi ego ico nico kigora cyambere ariko icoroshe naco nuko wewe wifatira ama decision ata muntu n'umwe urinze kubaza niyo bikwankiye atawuja guta kw'inkubire ngo vyavuye kuri naka na naka uravuga uti jewe ndiko ndakora nivyanka azoba ari jewe jenyene nibanga rero sakazi nyene kaba koroshe noneho n'umuziki warimwo ni kubera nyene ugiye kubikora nyene ku giti ciwawe hari umuntu yaguhagurukije avuga ati ngira nshire mu mitahe canke ni wewe nyene ukicirondera oyaye burya naragwanye gose kugira ibintu ndabishobore burya kuva mu muryango kanaka gusohoka ni nko gusohoka niko ndavyita biba bigoye naragwanye gose ndagerageza birateba birakunda rero muri uyu mwanya je naravyinjiyemwo nta bwoba na bumwe kandi tayari urugamba narutanguye ego gipanze gute rero turabona ni hariya kwa Cizo turabona nuna niki yavuze ati nanje hari ico nafashijemo turabona mu nyandiko mubo wagiye uragira twize rero ibikorwa bimeze gute kwabanga ibikorwa bimeze neza ibikorwa ndiko ndabikora ndafise abariko baranshigikira kugira uduhe kimwe nuko hariho bingaye sinhahuye kugira uduhe igikorwa kimwe y'ivyo maze gukora biri ego kwa Cizo ibintu biriyo ni mu mugambi nise furura wanashaka ego ni gufurura impano twahawe ego kubera hari igihe usanga muri wewe ubitse ikintu ugasanga nturiko urashobora kugikora kubera wumva umengo ntabyo ushoboye canke ivyo bintu Imana yaguhaye n'ibitonya ariko uko kuntu cyo ikintu cyose kiba kingana Imana yaguhaye kiba gikomeye wowe urashobora kubona ari gitonya ariko kiba gikomeye rero iyo ufashe ukareka kugifurira ukagifurura ugakora birakunda rero muri stock biriyo kandi akazi kazogenda neza cyane ngo no muri team ngo ubuzi babugabuye ari abashoboye ibi uno musi urabona yuko uwo mwahorana mu gihe mutakiri kumwe azoba atakajiki mu bintu wowe warushoboye muri team sinibaza ko hari icyo azoba yatakaje kubera umuntu umwe wese Imana ibifise icyo yamushizemo kandi gikwiye gusa iyo ugiye mu kazi ivyo abandi bariko baragufasha Imana irarungika abandi bantu bakaza bakabigufasha yego ni nkuko nabantamwe gukora uyu muziki namwe mukambwira mukumva igikorwa mukampamagara kijya gihe hariho uwaba ariko ararondera yirukanga arondera abavuga ati abajournaliste biki mugabo nk'ubu jewe nakoze igikorwa mwebwe murakibona murampamagara no kuvuga mu nzira utanga urugendo Imana irarungika abandi bantu baza kugufasha muri uko kugufasha rero nivyo mbashaka kumenya nyene mugiye wowe udahari n'igiki ubona ko umusabira Imana imuzanire mufashe muri team hari abozi gutora melody nziza muri team hari uburozi kwandika cyangwa uzi kuririmba atashaka kwiyandikira bati none ndamusabira Imana azoronke nawe uyu muri ico kintu gitakaye oya kiryoshe muri byose nuko imbere yuko dutangura Mirrow Team twese twararimba kandi twatumaze gusohora indirimbo yandi majambo mwatoranye kubera taramusanzu yego twarahuye dusanze tuzinanye turavuga ati wese arabona ati twese turashoboye tuje hamwe dushirize ingufu zacu kandi byazanye ikintu gikomeye kubera turi mu team yaje mu mwanya mutonya ku ndirimbo ya mbere aho nyene tuba turamenyekanye ko hari ingufu nyinshi yego biranavugwa cyane yuko yo hageze ivyo gukorana muri team bizana n'irindi sura cyane cyane no ku muziki w'u Burundi muri rusangi kuba matimu ahubwo tuguma tubona ako yogwira amwe agenda aravanako wibaza ko iki ari kimwe mu bituma niki kugira bibe ariko kandi kubera iki uko kuntu nimba ari kugwiza amatimu kubera iki tutayagwiza igikenewe cyane kisamatimu oya murashobora kuba mufite amatimu mugabo ugasanga turi kurana avansa gose ukoze uri umwe
ugasanga uri kuri Niho avance uteye imbere. yego none mwibaza yuko na timu urashobora kunyaruka mugabo iyo ugenda uri umwe naho urashika kure gose kubera burya muri timu hari ibyo mufashanya ubwa mbere mugabo ntimusangiye neza ukuntu mubona ubuzima rero imbere murashika ahantu umwe akavuga ati reka nje muri ibi undi akaja muri ibi ati jewe ntavyo mbona ashoboye ugasanga undi navuze ati jewe iki nico nshaka yego mugabo uno musi nyine mu muryango ukuntu mwahora mukorana ubu ni wewe rero uhagurutse uje kandi ibikorwa tugiye kugushigikira tugutora hehe mu mbuga ngurukana bumenyi ari ama platform ibiki byose ugenda uduhaye adresse mu gihe utazoburi nga kwiradiyo yego jewe ndabatanguriye ariko nibaza ko nabandi bari mu nyuma ntibicaye umuziki ndabazi urugero bageza ko mu kuwukunda turabarindiriye hanyuma jewe ushobora kunsanga kuri Facebook ni Simbizi Bangananga hanyuma kuri YouTube ni Banga official ego no kuri Instagram ni Simbizi Bangananga no na Twitter ni Simbizi Bangananga urakoresha digital platforms twazikoresha muri Mirrow Team ariko kubera navuze yuko umuntu agisubira kwinjira burya ugenda urahura utanguye gushasha buri umwana avutse ibindi tutarashika ko mu uyu mwanya tuzogenda turabishika ko bukiye Kiganiro cyacu Indundi Hit Show muko muradukurikira muciye kuri 88 ibice bibiri 99 n'ibice 9 indundi.com umutumire wacu kuva muri timu ati ubu turagiye rero dukore karriere solo tubikore barihe ivuga iki kwa Banga indirimbo barihe ni indirimbo yo gushimira Imana yego twibuka ivyo yadukoreye kubera hari gihe ubugeze ahantu ukibuka kera ingene byari bimeze ukaraba aho ugeze hari ivyo bakunanira gukora ubu uri kurabikora ni gihe cyo gushimira Imana tubone ko Imana yaduhaye ivyo yaduhaye bitubereye ahubwo dushoboye kubikoresha yego ico ubona ati notanga nk'akarorero kera jewe nari imeze gutyo no musi nisanga gutya kimwe gusa umva ko utanga kwa karorero twaratahuye hari ibintu byinshi kera tutari tuzi na cyane kubera burya gutera imbere cyane ni mu mutwe gusumbya ibindi bintu byose kubera ibintu byose biva mu mutwe hari ibintu kera umuntu atatahura mugabo ubu tugeze ku yindi ntambwe yo kubitahura nibaza ko ari cyo kintu gikomeye umuntu yashobora kwishimira barihe ni indirimbo yanditswe ryari twege tukayibona ubu barihe yanditswe nayitanguye kuyandika muri Novembre yego muri Novembre z'umwaka uheze aho niho nasohoye n'indirimbo le 20 Novembre ndabandanya nkora bon ntiyari na supposed gusohoka ubwa mbere bari hari yindi yashaka gusohoka mugandu ndavuga ati mu gutangura umwaka reka ntangure ni indirimbo y'amashimwe ego tubaze naho abantu bariko barapinga ibyo ko turakora iyo bari kwera n'ubundi kuba uko amashimwe gusa ego ari bagiye cyo gushima iyo uri kurashima n'ibindi bintu bica byoroha kuza iyo uhereye ku mashimwe uno munsi ni wewe nyene atabindi bintu ni wewe ugiye kwipresenta nyene hari indirimbo watubwiye ko wigeze kuba unarekura ugasanga nyene ari ukuntu abantu batayakiriye nibanga ariko rapanga gute abantu bari bamuzi nko muri timu bamenyerere karriere solo yiwe kunikiragenda ego kuno ndiko ndapanga novuga jewe mu bisanzwe icambere nshira imbere nibikorwa niko ndakora ariko mwuko gukora hariho abantu Imana igenda irungika ukababona bariko baraza kugufasha mwibi bariko baza kugufasha mwibi muyu mwanya nta bihambaye no shobora kubabwira kubera burya amajambo nyene agumara amajambo kandi amapromesse ariko uyu mwaka nawo hariye umugambi furura yego umugambi wo gufurura icishije muri jewe ndakigaragaze abantu bakibone gusumvya uko nabikoze mu myaka yahera yego ngo bwa mbere imbere yuko uja muri timu hari indirimbo zindi wari ufise navyo tugiye kuzibona udihakanya canke ni wowe uhagurutse nibi byubu byari vya kera ubumenyi nari mfise mu bijanye no gukora umuziki
biratandukanye n'ibyo mfise ubu no kuvuga sinosubira hariya mu vya kera kandi mfise byinshi bishasha ashobora kubaha no 2026 none turashobora kuyitegamwo novuga ibikorwa basi nk'amakorabo umwaka n'umwaka ukomeye cyane uretse no mu bijyanye no kuririmba ni umwaka wambaye cyane ni umwaka wo gukora tubanguka ni umwaka wo gukora ibikorwa byinshi rero amakorabo ategerezwa kuba ahari ahubwo umwanya n'umwanya murashobora kumva ndababwiye ati ngiyi kandi turizeze yuko nabo muri timu mushobora gukorana na kolabo imana ibishatse byumvikana yuko kugeza uno mwanya ino saa kuva uhisemwo novuga kwikorana cyane ico no kwita carrière solo usanzwe ufise abagufashe mu mugongo ego ndabafise ntiwoshobora gukora udafise abantu bagufashe mu mugongo namwe mumfashe mu mugongo abambere n'abafana amaradiyo abaproducteur ndafise Cizo ndafise n'abandi bantu turiko turaganira ubu bamaze kubona ibikorwa bariko bavuga ati ibikorwa byawe turabibona ngene bimeze kandi tugushigikiye turashaka kubivyaza umusaruro ego nuko urumva ko hari umuririmbyi amaze kubaha avunira akagoha abaririmbyi ati mu byo mukora byose ifo yuko nizimwe mu ziba zikenewe mushitse kuri stage kubwa wewe Banga ikintu cyose wumva wotanga nk'impanuro ku muririmbyi uretse yuko abazi kuririmba ikindi kintu yo kwitwaza n'igiki impanuro kwanza reka mbanze shime impanuro umusaza yatanze ni impanuro ngira kamaro ni impanuro tuba dukeneye kandi umuntu adukurira ego hanyuma tuzozikorerako ego zija mpanuro yatanze nanje zirandaba woba umaze no kubibona ko biriho ego hariho impande zimwe na jewe mvuga ati ahantu sindahakomeza neza ego ariko hari gihe umuntu akuvunira akagohe atari nawe yarabwiye kumva nawe kigufasha kumva iki kintu kabisa kirankozeko ego rero nanje ndi tayari gukurikiza izo mpanuro hanyuma nanje impanuro notanga no gukora byonyene no gukorana umutima mu nda dutekanye iyo uri kurakora ibindi byose biraza ngo akazi kwanza niko umuntu abanza agashira imbere ngo muri ako kazi nyene niho haza ati nukuri twarashatse gukora mugabe byatubeneye intambamye nibi kubgawe ubu gihaguruka intambamye ngo ntibazishira imbere cyane ariko ibintu uri kurabona nk'agacu uvuga ati je ndabona yuko ibintu biri good ku mufana ugira icyo umubwiye umufana wanje ndamubwiye yuko ibintu ndiko ndabitegura bimeze neza ndafise ibintu byinshi muri stock kandi n'ivy'iwabo ego bavyitegurire je nta nzitizi ndiko ndabona nta nzitizi nimwe ndiko ndabona kubera ndi determine ivyanka bikunda haduga hamanuka uyu mwaka turahaza kandi indirimbo dose zirahari ko mutavuga amen ande jewe amen nayivuze umuntu yega gikuru no kwihangiro Jean bitangura kumva yuko yahisemwo novuga gutanguza indirimbo mpimbaza amano no mwaka wa 2026 byumvikana yuko ahubwo yasize imana imbere muri kuko n'ibintu bizoguma bigaruka mu ndirimbo nyinshi ifise ndafise indirimbo zivuga ku buzima zivuga ku vy'Imana idusaba kubana neza n'abantu ingene umuntu wenyine akwiye kwigenza urukundo nkuko bisanzwe Adamu na Eva Isaka na Rebeka ni ibintu vyamyeho kuva kera ibintu vy'urukundo ego birahari rero ego ubundi intambamye mukunda guhura nazo iyo vyakunze nyene mukaba star utanga kuvuga kugira gutya intambamye za mbere mwama umuhura nazo ni za intambamyi za mbere novuga ku bwanje duhura nazo ni kumva iyo uronse fame umaze kumenyekana ukaronka uburyo uriyibagira yego si kubaririmbye gusa ni ku bantu bose iyo umuntu amaze gukora ku ifaranga ugasanga ntusa uko usigaye yose umugani wa Natasha usanga watanguye ku kwerekana wewe wanyawe umengo urahambaye yego shaka kumenya rero ngaho ni ifaranga rishobora kukwereka yuko nimba umfise genda urondera abanyamafaranga abandi mwicarane canke ni wewe nyene abasanga ari kamere gusa yiwawe urumva
umuntu nyene yicarana nabo bangana yego nibo baganira bahuje n'ivyiyumviro batahura ariko ivyo ni mu bihono n'umuntu yokiza arateramira ngaho ku kadirisha afise miliyoni zo kujana muri sanzi ariko ntibisigura yuko ushobora kuja ahandi hantu ugasanga abantu batonya mukabaramutsa wanashaka murashobora no kwicarana ukababwira uti ko ukavuga ati hajya hantu sinohicara yego urumva ntibikunda no kuhaca aho hantu hari igihe uri kuca mu kayira gatonya nawe ufise imodoka aho hantu ntibikunda kuhaca urumva ntaba ari wewe ubundi biba bikenewe gushiramwo inzigo canke no kurindira umunsi igihe ciwe inzigo aho ivyo bavuga ngo inzigo nyerana kubona ubundi muntu yakoze ikintu ukumva ati nanje kiza kintu ndobironka nkamera basi nkawe ibigagira nanje nkabigira abaswahili nibo bavuga ngo wivu wa maendeleo voilà yego kugira umere nka naka mugabo kusikubera nakapfe kugira mbe ashobora kuba nkore nka naka tube banaka benshi bakoze mugabo apana ngo kugira je nzore nuko yopfa canke agasubira ahava umva inzigo muri iyo sanse bashobora kwigira mugabo ntiwiyumvire umuntu nabi niba ushake gutwara ibyo afise wowe ubone inzira yakoresheje nimba ari uburero bwiza yatanze nawe ubucemwo inzira yaciyemwo uzicemwo kugira nawe ushobore gushika ku byo ushaka kubera ubwenge burarahugwa no ngaha tuba dukeneye tubona izindi tara abandi bavyuka babandanye bariko barakora ugerageje kuraba wewe uno muziki wacu muri rusangi uretse yuko ari abariko baraza ugasanga ari indirimbo zagiye zirakundwa zikitwa na hiti uno munsi muri rusangi ugerageje kuraba generation ngene zihagaze n'ukuntu zimeze ubona ati aha byukuri arashobora kuririmba kandi ashobora no kuduserukira na cencene kuri izi generation wowe uyibona gute iyi generation imeze neza cyane ego wanashaka abariko barabikora nk'uyu mwanya n'abantu twakuranye baji inyuma yacu gatonya muga twebwe kubera ibyashitse by'ubuzima impamvu ni nyinshi turakwama gatonya ariko la majorité muri bo barashobora gukora kandi bashobora kurepresenta igihugu gusa cyari kibuze hariho agasosi nanjye nzanye agasosi nzanye hari undi musosi ugiye kongereza ko usanzwe bihari nawe ubura mu ishamara n'umuntu hari yabuze jewe hari inyishu yari ikenewe yo kuvuga nk'abubona nyene unadoma kuvuga ati bano bantu muri no generation ndabona yuko boshobora kuduserukira neza sinodomako kubera sinobivamwo bariho amatalent ni menshi hari n'abandi wanashaka bataramenyekana mugabo ugasanga bafite talent zisumvya n'izizi wacu yego kubera rero ubuntu tuba twagiriwe mu mwanya sinashanja kuvuga ngo naka bose biyumve uhari uri mu Burundi wese uzi ko ashoboye kuririmba ibikorwa vyiza aranavyibona ko nawe yego afurure impano yiwe iki nico gihe cacu umwe wese nimba ari wiyumva ubujournaliste nimba ari wiyumva uburirimbyi nimba ari umudanseur nimba ari umukozi w'Imana Imana yaduhaye impano zitandukanye bivanye n'ubuntu yatugiriye rero umwe wese bivanye n'ico yiyumvamo akigaragaze nta numwe asumba uwundi nta umwe wese arashobora guserukira igihugu gato byarangoye biyondo sifarangashaka turavuga ati none bajya abantu kuri baba bama mu muziki hariya bako barumvirizizo nabo baca binjiramwo uko nyene iyi feedback ino ndirimbo mwayironse gute abababwira inbox turabona ko hariho n'abantu barantown DJs bari bamwe bagiye bakunda iyo ndirimbo cyane ego sibo bonyene banashaka abantu benshi barayikunze kwa n'indirimbo uri kurayumviriza womengo tuko tuvuga ibintu vyeruye ariko ni indirimbo ivuga ubuzima busanzwe ku bintu bisanzwe biba mu bantu iyo umuntu aronse ifaranga nimwe twako turavuga ukacu usanga watanguye kwigenza ukundi kuntu ukacu ubona izi nkumi zibujumbura ukaca wibagira no kubisa umugore urumva niba vyoroshe ubutumwa ariko kandi bukumva umuntu yafashe nyine akanya kumviriza bwabo tuciye tuva hariya tuje muri barihe message neza na neza barihe ugerageje kumva ko ari ibintu nyene uvuga ati ari ibintu nagiye ndacamwe nkagira gutya
ni banga uno munsi ikintu yemeza avuga ati ibintu jewe nari narakoze urabona timu hari igihe mwagenda n'amezi 8 n'indwi na gutyo ikintu wemereye abafana ati jewe ikintu natahuye abanga ngiye kubakorera umuziki niki n'abafana bakurindire ikintu natahuye kugira ushoboye gushika ku kintu kanaka nuko icyo kintu kigumako ukagiha umwanya kandi ukakigumamwo ego rero iyo uri muri timu hari igihe umwe acika intege ugasanga nawe araguciye intege ego uko washaka gukora ibintu nawe ukumva ashaka kuba ariko bigenda ego rero ni kuba determine jendi determine abafana ndababwiye yuko muri stock nababwiye ko bihari ivyo ni ibintu twamye tuvuga wanashaka kuva kera sinona babwiye n'amajambo menshi yego kubera hani gihe umwe mugambi furura nateguye yuko buri kwezi nzobaha indirimbo yego nta kwezi kwari guheze ntanze indirimbo abantu batashoboye kumenya kubera niho nari nkivayo n'abantu bakibaza ibintu byinshi kuri jewe ndavuga ati reka mbanze ndabasuke mu yindi aho ninamara kubikora barabona ko ibintu biri seri rero muri stock biriyo je nabemereye birahari ni ku kwezi umwanya n'umwanya ndanonsa ibindi bikorwa ntibazogwabira zose n'indirimbo wafashe akanya toge ngaho kwanza uno munsi twakwakiriye uno munsi mu kiganiro umunsi wafashe decision kuvuga ati uno munsi ngira ntangure gukora kariyere yanje izi ndirimbo zose ziri muri stock nizo ukoze ubu canke hari zo wariyumvira gukorana na mugenzi wawe wacuzihindukiza arizo dufise twakoranye na mugenzanje ziheze zikoze ziri aho wanashaka bitakunze ko tuzisohora sinokubwira nje ngo impamvu niyi zidahagururwa mu ruhande rwawe nego mugabo jewe mpagurutse navuze ati sinosubira kwibi reka ntangure nabishasha nivyaba ngombwa nkumvamo igikorwa muri bijya twigeze gukorana ndashaka kumubwira ati iyi ndirimbo ndashaka kuyikora ko yamba ndayifise ko ububasha yego ibintu byose no kumvikana yego ntacyo byo bitwaye kuva 2015 rero muri kumwe ndashaka kumenya umunsi wafashe decision uvuga ati aha kweri numvume ngo ngira itari kutibagira umunsi wafashe decision ati ngira nkore solo yanje igihe cyose mu mwaka uheze inyuma ya byarangoye tumaze gusora byarangoye ni indirimbo twari twiteze ko ibintu byinshi kandi twayikoze twaronse n'uburyo wanashaka turabushiramwo mugabo turavye feedback yabaye itwashimye ariko kwanza barabana bagiriza ibintu by'ibiganiro usanga ntimwaboneka wasanga mudashobora kuyaga nyene kuyiherekeza muri ico gihe murekuye igikorwa byava kuki arico wize wewe nka wewe tugiye kukubona ukundi ngo kenshi ikintu nzi byakunda kuvako byatubuza ko avance kenshi twarakunda kwitwaza ikintu cy'uburyo yego twakunda kwitwaza ikintu cy'uburyo mugabo ni bimwe namye mvuga kandi n'ubu nguma subiramwo si uburyo butuma umuntu akora ibintu cyangwa ashika ku kintu ntabwo ari amafaranga ikintu cya mbere ni mu mutwe iyo uri kurakora urashobora gukora ivyo bitonye ushoboye naho yoba ari audio yonyene ukayisohora mu gihe umaze kwisohora abantu ibikorwa dutanga babikunda abo bantu rero nibo baza bakavuga ati kubera ko utagize ukuntu kunuko ukabwira ati ntibyakunze mugabo kubera yashimye igikorwa wakoze akashobora kugusapotinga mu buryo kanaka ugashobora gusohora n'aka visualizer cyangwa gusohora video ni ibintu bigenda biba uko umuntu ariko arakora yego kuva utanguye novuga ino kariyere solo ni ikihe kintu wishimira wewe ku giti cyawe ikintu nishimira ni ibikorwa maze gukora byarangoye cyane apana ya ndirimbo byarangoye kugira mfatiye decision yego mvuge ati jendi lansa kubera urimvira abantu baza kuvyibaza kwiki abantu baza kubibona gute baza kubona umenga wafashe decision egoiste uharure kuva 2015 wihangana ugaje ufata decision muri 20 yego kubera 2015 tugitangura haci imyaka 2 umaravamwe ukavuga ati none ibintu bitanguye uko ukabona ubundi aravuyemo avuga ati ukagirana mugabo mu nyuma ukavuga ati reka fate decision ntangure urugamba rw'iwanje ku buryo ibizokwanka atawe nzota kwinkubi abari mu matimu nk'ubu bakora dukurikira impanuro yanyu mugendo batekereye impanuro baba ni muri team nuko kuba uri muri team
si byiza kugaranwa umve umengo uraboshe umengo we ntushobora gukora iby'iwawe utari kumwe n'iyo timu gukorana na timu ni byiza ariko mu gihe wumva biriko biragufrena utari kuravansa nk'uko wewe umutima wawe ubyifuza simba vamwo none ntibibaho umuntu agasohora indirimbo yiwe timu gusa ikagumira ihajya ego biraba ukanayigumamwo nyene ngabugumwe ngo ni nivyo nyihari kubera iki uri muri timu mengo indirimbo izosohoka yose nimaka muzobe muri mwese muri timu haba amategeko aba bafashe babimeze gute nko kubataraja mu matimu bon hariho igihe mu matimu hari amategeko hari n'ukuntu rero mu yindi nzira umuntu aba ari kondisiyone kubera uba waramenyereye kuba uri muri iyo timu wowe nyine ukumva umenga urafashwe uraboshwe ntibikunda yuko wirekura ngo uve ngaho hantu reka ndagushimire banga ariko kandi ndaguha n'ikaze ni kariyeri solo utanguye urugendo tube turi kumwe ni radiyo ndondekirtire twizere ko ibikorwa byose igihe uzoba ubifise uzoheza ubibashikirize ngaha yego murakoze cyane n'indirimbo ya mbere nsohoye muri uyu mwaka nibaza ko mbaye n'uwa mbere nsohoye indirimbo muri uyu mwaka kandi mubaye n'abambere banyakiriye mu kiganiro muri uyu mwaka nibaza tuzoguma turi kumwe n'abafana ba Indundi Culture tuzoba turi kumwe ibikorwa tuzozibaha murakoze cyane 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 ndagushimire Kersi hamwe na Minushe twakoranye neza Nikeze twakoranye Kersi Minushe na Nikeze twakoranye neza ariko ku rundi ruhande wariko radufasha mu masanamu ntakunda yuko dushobora kumuvuga mugabo aba yabikoze ni Dundi TV